amabi afatiye ku gitsina niyo point ya nyuma tuza guhereza ko ngoma ndababwire ibintu bimwe bitandukanye bijanye n'amabi afatiye ku gitsina. Ndabibutse kandi yuko abantu benshi twarishizemo mu mutwe ngo amabi afatiye ku gitsina n'abakobwa gusa, natwe abahungu biradushikira. Jerekana ivuge uko amaka amwamwe turayabona turayumva mu kibano n'ahandi hantu, natwe ku bahungu biradushikira. Rero nimba uri umuhungu kavuga ati ngo ibi ni by'abakobwa gusa, nguma ngaho ndabikubwire. Amabi afatiye ku gitsina ni ingendo yariyo yose yerekeye igitsina, harimo n'imvugo ndorabitsina, igakogwa uwikorewe akozweko cyangwa adakozweko ku mubiri, kandi bigakorwa nyene kubikoregwa atarusha yatanze. Tubandaye ibintu biraryoshe. Ivyo birashobora gushikira abana iyo babahenze cyangwa bakabararaza. Bakongera bakatubwira yuko ni ingendo igamije kwigarurira uwundi kugira akumara inambu y'umubiri yakoreshejwe ingufu canke iterabwoba rigaragara canke gihishije. Amabi afatiye ku gitsina forsa umuntu kugira wewe agukwirize, ndiko nabitahuwe, kugira wewe agukwirize ugesho uryoherwe biheze tayari fini. Reka rero ndababwire zimwe mu bintu bituma aba amabi afatiye ku gitsina. Icambere number 1 batubwira ati ugufatwa ku nguvu, harimo no gufatwa ku nguvu hagati y'abubakanye. Gufatwa ku nguvu turagitahura, mugabo twibuke, ndabibutse kandi yuko hariho no gufatwa ku nguvu kw'abubakanye. Est-ce ni vya bindi usanga umugore atari muri mood yo kubikora, umugabo agaca muforce, canke umugabo akaba force yivire kugazarushe, umugore akaguma ashaka mwambire? Je sais pas, ndibaza mbwa ko uko bimeze. Ayonye no gufata ku nguvu hagati y'abubakanye. Point number 2 batubwira ati ubukura ku rupfasoni. Kino kintu kwa natagitahura no kumaramaza umuntu. Kumaramaza umuntu sinzi ukuntu kibasigurira, mugabo ni kwa kundi comment dire, kumaramaza umuntu na simbona ukuntu kibasigurira neza. Naco we nimba ugitahura neza, drop kuri comment utubwire kumaramaza umuntu, ugukura ku rupfasoni ico bisigura. Icya gatatu ni kurongorwa ku nguvu za mariage forcé. Ukaca usanga umupapa wakubwiye ati mukobwa wanje genda kuri rya famille bari riche bafise akanoti, ugiye hari yange tuzoronka akanoti kugira natwe parcelle yacu hari yange iri mu buterere ihere ibiki n'ibiki. Ugasanga umwana wawe yifite agakopa kiwe yikundira, mugabo kubera byaba byo ba force ibintu ku nguvu atari uko byari bigwiriza kugenda, umwana kuri mariage ananuna hacheki, bamwambitse bage gucanke hacike kubera iki? Za mariage forcé. N'amaka menshi twama tubona. Reka tuje kuri point igira kane, batubwira yuko ari kurongorwa utarakwiza imyaka yemewe n'amategeko. Imyaka yemewe n'amategeko. Cameraman, umukobwa ni ingahe? 18 ans. Hama umuhungu urumva hagize umukobwa agira mariage za 17 ans 16 ans birabujijwe. Ku muhungu naho nimba uzi ko utarakwiza 21 ans, bro, ico kintu ukoze n'amabi afatiye ku gitsina kandi birahano, ndabikwibutsa. Reka tuje kuri point igira gatandatu, batubwira yuko ari ukugobera umuntu kugira musambanye. Convaincre quelqu'un mu gifaransa ciza, kugira mugire des rapports sexuels, kugira musambanye. Ni vya bindi ukuntu ndagitahura jewe, ni kwa kundi ubwira umuntu shushu none tumaranye 2 mois dukundana sheri, none nawe tubigenze gutesha, none nzokwama miso sindakuraba uko nyene, ndakeneye kurya show. Umukonvenka umukobwa navyashaka. Rero vyoba vyiza mwese mubaye prêt, mwese mwavyiteguriye, hamwe umukobwa avuga ati ni bon nta kibazo. Mugabo birabujijwe kandi birahanwa n'amategeko kugobera umuntu kugira musambanye. Igira gatandatu batubwira yuko ari ukugoka ku kizira. Sugar daddy biraharawe, vraiment biraharawe. Babavye bacu twubaha twama tubona mu biduga ukaca usanga mu modoka ari kumwe n'akana ka 18 ans. Twaceni sisi bana, tuje turayibirana vie, reka natwe tuge show. Ukaca usanga umuvyo arakuze, mugabo yikundira utwana duto
birara ivyo bindi bita ati abashuga daddy. Reka ndababwire iyikurikira aho batubwiye yuko ari uguhatira ku mwuga w'ubusambanyi.